b'urwo bwa TV turamukije amahoro y'Imana. Uyu munsi hano muri studio ya TV turi kumwe n'umutumire wacu umusore ukunda Imana, hanyuma akaba yubaha Imana, akagira ikaze turamutse aheze atubwiye n'uwo ari we, icyo tubwira n'ikimugenza hano muri Yesu TV. Tumuhaye ikaze. Ndabaramukije mwese abo mu rubuga bavuga Yesu TV. Izina ryanjye nitwa Ndacyasaba Ferdinand. Jewe nje hano kugira ngo nshingire intahe Imana ibyiza yankoreye n'abantu. Ineza yawe ndashima ku rukundo rwawe, ndagushimiye ko umunyenkomezi, ndagushimiye ko umunyembaraga, ndagushimiye ko uzi byose ushoboye byose. Ubereye amashimwe, ubereye icyubahiro, uri nyabubasha, uri ndiho, El Shaddai, Adonai, uri Alpha na Omega mwami, ubereye amashimwe. Nagira mvuge ubukuru bwawe, nagira mvuge ubunini bwawe, nagira mvuge ubushobozi bwawe, nagira mvuge kugira neza kwawe mwami. Nabonye ineza yawe, nabonye kugira neza kwawe, nabonye ubushobozi bwawe data. Imbere yawe gitandara kizima data, mvuge ubunini bwawe, mvuge ubushobozi bwawe. Ndavuze ngo uri ndiho, uri El Shaddai, Adonai, uri Alpha na Omega, uri nteturiye data byo mu ijuru. Ndonge kuvuga ngo uri nyabubasha mwami kandi ubereye amashimwe. Mana noge kuzimbira gutandara kizima data, ndakwereka intahe ngiye gutanga data. Reka gitandara kizima intahe mwami Yesu Kristo ngiye gutanga mwami. Ibi intahe gitandara kizima data igira ubushobozi. Yo tuma data abantu gitandara kizima bava mu bitabo by'irimbukiro bakaza mu bitabo by'ubugingo. Kugira ngo data mu izina rya Yesu babone ubwiza bwawe, bano kugira neza kwawe data. Uri Imana ishoboye byose izi byose data. Reka data intahe gitandara kizima mwami Yesu. Nuzoyumva mwami Yesu Kristo. Mana nawe afise ibimuboshe, Mana nawe afise ibimunanije, zaba ingwara, zaba iby'ababyeyi, byaba data uje muje iby'imiryango, byaba gitandara kizima iboshe umuryango uri we wese. Mana bimugirire ikimazi gitandara kizima kugira ngo data ashobore kukugarukako. Mana senze nizeye data uja intahe ndakize mu biganza byawe gitandara kizima kugira ngo ubwiza bwawe mwami Yesu Kristo uhabwe icyubahiro gitandara kizima biciye muri ntahe. Icyubahiro n'inkomezi biva kure bituboneke ko mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen. Jewe nabaye mu buzima, murazi umuntu ntitoraniriza abavyeyi avukamo. Naravutse mvuka mu bavyeyi bari baboshwe nabo n'akaboregwe, mama ndetse na papa. Hanyuma nanje nisanga mu muryango ndawubamwo, ndetse mbere n'abavukanyi banje je ndi umwana w'umunani, sanga nabo bari baboshwe niyo mpemu mbi. Rero cyamba mwubwo buzima, ariko jewe byarahazwe no kuntwara ubugingo bwanje. Bihe nabayemwo nakuze mbona abavyeyi banje hari gihe nyene bakorogana kumvo z'akaboregwe, kumvo zo mudayimoni mubi wari waboshe w'akaboregwe. Rero ngene vyagenze, Imana yo mwijuru itangura kubohora umuvyeyi wanje mama. Mbere se hari n'igihe yaba mu kaboregwe bihakwa no kumwica, ariko mama wanje haragera igihe arabohoka arava mw'iyo nzira y'akaboregwe, arakizwa, araja mu gakiza, aba arabohotse, Imana imugirira neza. Ndetse haragera n'ibihe aritaba Imana, yagiye kwitaba Imana yarakijijwe, yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Hanyuma nanje mba mw'ubwo buzima, nguma mu buzima bw'akaboregwe, ariko inyuma yaho n'abavukanyi banje bamwe baragiye barabohoka mu kaboregwe, ariko jewe ndabibandanya nguma mu kaboregwe. Mbere harageze n'igihe birashika ndagomba no kugongwa n'imodoka irangonga bivuye mu kaboregwe. Ico gihe Imana irandokora ariko sinapfuye. Hanyuma ndaba mu bihe ndabona ariko iminsi yose namasenga Imana. Gusenga Imana bifite ubushobozi bene data, gusenga iby'agaciro, gusenga bihindura imigambi ya Satane. Ndibuka ko ibihe byose naba naburewe, jewe kuntu nama nkora, narumva umutima wo gusenga, nama njya gusengera muri dushe, nkama njya gufukamayo, kuko abo twabana mu Nyakabiga bari abantu basanzwe badakijijwe. Rero ico gihe kubera nabura ahantu nsengera, ivyumba vy'amasengesho ntavyo nari bwamenye, ivyo bihe nagenda gusengera muri dushe. Murakoze cyane. Ndagomba kubaza ikibazo. Yego, murakoze cyane. Mbega ico gihe wasengera muri dushe wamaze gukizwa? Oyaye ico gihe je nari umuntu w'imboregwa, hari n'igihe akazi nagaheba,
singe nje kugakora nkarara mborewe nkasura nkarara mborewe ico gihe nkumva umubabaro ariko nkumva ijwi rigomba kunza mu gihe ugomba gusenga nkagenda gusengera muri dushe mvuga ngo mana ntari k'ibiganza nibutse ijambo umuririmbyi yaririmbye avuga ngo uhoraho ntazokwigera rinda abamuteza amaboko ngiye muri dushe iminsi yose nama nduza amaboko nkasaba imvuga ati mana ndagomba kuva mu kano kaboregwe ariko hari umundi mudayimoni yacanzamwo agaca abona umenga nyere kumengo no bampombye ndabivuyemo ariko nanje mbandanye urwo rugendo rwo kwama ntari k'ibiganza bugaca nkasanga ndabisubiyemwo mu kaboregwe bugaca ngasanga ndabisubiyemwo mu kaboregwe ariko nkabandanya igihe cyose nguma nsaba nduza ibiganza mfukamye saba Imana. None nagomba kubaza ikibazo igihe wasabye Imana yarakumviye siko muri muze gukumvira burya yaguhinduye ryari ubundi burya intahe ifise ibice bitatu. Igice cya mbere nico ntanguye kuvuga cy'ubuzima nabayemwo ibyo vya karande je nari mu vya karande by'abavyeyi banje nabivuze ngene bari bameze nanje niko nari meze ico ni igice cya mbere. Ndagiye kuvuga igice cya kabiri cy'ukuntu nabivuyemwo ukuntu Imana yantabaye ni ukuntu vyagenze kugira ngo ndabivemwo. Je nafashe indwi yose fata indwi yose ndi mu kaboregwe nahere ku munsi wa mbere nja mu kaboregwe ku munsi wa kabiri nirwa mu kaboregwe sinakoze akazi ku wa gatatu ko nyene ku wa kane uko nyene ku wa gatanu uko nyene jewe ubuzima mbamwo numva ndatinda ndihebura ndabona yuko umengo ubuzima bwanje burarangiye numva ko nafashe indwi yose umunsi ugira gatandatu numva ko indwi yari isa niheze nari nsigaye mfise n'ubwoba bw'urupfu kuko alcool yaramaze kuba nyinshi mu buzima bwanje hari n'igihe nahagarara nkumva umengo ndatevye. Rero ico gihe ngene vyagenze kugira ngo ndabivemo nafashe indwi yose mu kaboregwe hanyuma ku munsi ugira gatandatu ndiyumvira nti none jewe uyu munsi bigende gute. Umunsi ugira gatandatu nahereye ku wa mbere ndi mu kaboregwe ngene vyagenze uwo munsi wa gatandatu ca ndagenda hajya mu kibikira muri Saint Michel baravuga ngo baratanga ngo umuti bajye babikira ntabwo nagiye mu bapfumu kuko jewe by'abapfumu ntabyo narinzi ariko numva ngo hajya mu kibikira ngo baratanga ngo imiti yo guheba inzoga ngo yo guheba amatabi ngo yo guheba ibiki je nari mboshwe n'akaboregwe kubwishavu natinda ndavuga nti none Imana nasenze byaranse ndagenda bene data ngenda muri Saint Michel bahanyaka 45 ndabitanga hanyuma ndazana wa muti bawuduhijya miti kirundi ndawuzana ariko ngomba ndababwire aho imbaraga z'umwana w'umuntu zinaniriwe nizi Imana zitangurira gukora. Imana inyereka ububasha bwayo uwo muti nagiye kuzana ntabwo ari wo wankijije narawuzanye uwo munsi nyene nkiwuzana hanyuma ngene vyagenze nawuzanye umuvukanyi wanje arandondera arantelefona ndamutelefona yari muri Afrique du Sud umu grand frère wanje ndamubwira ubuzima bwanje ngene bumeze ndamubwira ngene bimeze ivyanje ngene biriko biragenda nk'ico gihe ngene vyagenze arambarira ati Ferdinand burya wihenze cyane abo babikira baguhaye umuti wo guheba ngo inzoga ati uhoraho niwe yambwiye ati uhoraho niwe amara inyota y'inzoga uhoraho niwe amara inyota y'ikintu cyose je nari mboshwe nako kaboregwe ariko umwami wacu Yesu Kristo ukuntu yankijije uwo munsi nyene uwo munsi fata abandi bavukanyi banje babiri tuba nta munyakabiga mfise ishavu ndondera abavukanyi banje babiri umu grand frère wanje umwe arino namushikanje dufata umwanya wo gusenga uwo munsi wari umunsi wa gatandatu n'amazi ndwi yose ndi mu kaboregwe. Yakoze cyane nagomba ndakubaza ikibazo ndamaze kumva ko Yesu akura hakomeye indwi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu utaruhutse inzoga ariko Yesu aragutabara. Amen. Waragerageje uburyo bwose bagenda kurondera umuti wo guhebesha inzoga byaranse Yesu ashoboye byose niba ubushoboje kuzihe. Amen. Bandanye nari nkiri rero aho nariko ndababwira ko nari ku munsi wa gatandatu mu grand frère wanje ndamubwira ngene bimeze ukuntu bimeze arambwira ati Yesu Kristo niwe aheze inyota y'inzoga ntabwo ari uwo muti wagiye kurondera hari uwo munsi nyene nawurondeye hanyuma numva yuko ubushobozi buri mu gusenga hanyuma ngene vyagenze ndondera mukuru wanje w'umukobwa na mukuru wanje w'umuhungu dufatanya amasengesho ku munsi wa gatandatu hari ku mugoroba dufata umwanya munini witangwe wo gusenga turasenga Imana turasura turasenga hanyuma mu iryo joro
mbona inzozi Imana irangenderera mu iryo joro, Imana iranyereka yuko imbaraga z'abana abantu atacyo zimaze ariko imbaraga zayo arizo zikomeye. Imana nishimwe. Mu iryo joro nyene ngira inzozi mbona ngo mfise isahani yera nk'uku, ngo mfashe inzoga ngiye kuyisuka ku iyo sahani yera, hanyuma ngo iyo nzoga iranka kuguma ko irashwiragira ngo hariho amagiriyaje nk'uku, hariho umuntu ari hirya y'ayo magiriyaje nk'uku, ngo nza mbona mwa ya nzoga mwa rya cupa ngo havuyemo isazi ipfuye. Imana nishimwe. Hanyuma ngo havuyemo isazi ipfuye, ngo nza mbona ya nzoga nayo nariko ndasuka ku isahani yera nk'uku, ngo ishwiragira ku muntu yari hirya ku magiriyaje. Imana iba irantabaye. Imana nishimwe. Hanyuma amen. Hanyuma mw'ivyo bihe ibyaciye bikurikira naciye mbandanya kumva ico gihe ngira inyota yo kuja gusenga. Uwo munsi ndibuka ko nagiye mu Ruziba, Imana inkurayo, nabonye stati y'umuntu dusengera hamwe ngaha muri Eglise Anglikani Nyakabiga, mbona stati yiwe, mbona igiteramo kiza kubera ya kuri impande ya Iskam, numva Imana inkuye hariya mu Ruziba, ndaza nza mw'ico giteramo. Hanyuma numva ntangwe kugira inyota yo kugomba guheba inzoga, ntangura gufata ingingo. Ntangwe kugira inyota yo gufata ingingo yo guheba inzoga, ntangura gufata iyo ngingo, ndabandanya. Hanyuma inyuma yaho niho nagirirwa amahirwe, ariko inyuma yaho nsubiye inyuma gatoya, nari mfise grand frère wanje, umuhungu w'imfura, nanje nka mwana w'umunani, yaragombye kunsubiza mu Kaboregwe ico gihe. Inyuma yaho naransubiza mu Kaboregwe ico gihe, ndanywa inzoga imwe ico gihe. Ariko uwo munsi nkiyinyoye, kubera umukuru wanje niwe twasubiye gusangira inzoga, mukuru wanje w'imfura, ndanywa inzoga rimwe, ndanywa Amstel imwe. Ico gihe ndavyibuka irya nzoga ndende. Ico gihe ngira umubabaro. Uwo munsi nayinyoye, nibutse ko nari ndayinyoye, naciye nirirwa muhira umunsi wose, nirirwa mbabaye, nirirwa ndira, shavuye cyane. Hanyuma ivyo bimaze kuba, genda kurondera abakozi b'Imana ngaha kuri Eglise kugira ngo bamfashe gusenga, fata ingingo complètement. Ndarondera umukozi w'Imana, ndamwiganira, anashobora kumfasha gusenga, numva ndaruhutse. Mw'ivyo bihe fata ingingo yo gufata gusenga cyane, fata ingingo yo gufata umwanya wo gusenga, hanyuma umwami wacu Yesu Kristo anafasha kubandanya urugendo. Ndavuga nti iyo bija hose ntegerezwa kurara ndi mu biganza by'Imana, mvuye mu gitabo cy'irimbukiro ndi mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma ico gihe ndagenda ndarondera umukozi w'Imana, aramfasha gusenga, dufata umwanya muremure wo gusenga. Hanyuma nanje mbandanya kwegera Imana, mbandanya kuguma mu biteramo vyinshi, njya mu biteramo, mu maveye, njya mu masengesho yo muri Burakeye, haragera ibihe ndinjira no mu makorale. Ivyo byose byatumye negera Imana, ndabandanya gusenga nshizemo ingufu nyinshi. Ntaguciriye mbega ico gihe Imana ikugendeye, uvuze ko wacuje muri Burakeye? Oya, abakozi b'Imana baramfashije gusenga. Ico gihe nariko ndondera umuntu ashobora gufasha gusenga kugira ngo mve mu gitabo cy'irimbukiro nje mu gitabo cy'ubugingo, mvavanure n'akaboregwe, mvavana n'umudayimoni mubi, kuko Imana yari yantabaye, numva yuko mfise inyota yo kuza muri Yesu. Ariko ntabwo nagiye gusengera kubera nari nsanzwe mbuze umukozi w'Imana hafi amfashe mu hanyuma inyuma yaho mbandanya amasengesho, mbandanya gusenga sema inguvu udahengeshanya. Bene data, buryo dusenze duhengeshanya twagiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hari igihe usanga tudendebukiwe. Icyo gihe nasize umwete mwinshi wo gusenga mu ntahengeshanya, mu mpande zose, mfata imyanya miremire, amave atandukanye, keshi mbandanya gusenga, hanyuma Imana ingirira neza. Cyo shima Imana rero nuko umuvyeyi wanje ivyo vya karande by'akaboregwe byaratumye nawe nyene abivamwo, agera gupfa yarakijijwe. Abavukanyi banje Imana yagiye ibatabara, barakijijwe, hasigaye umwe nawe nyene ntankeka ko Imana izomugenderera. Urakoze cyane. Unja make rero wabaye ikiraro, ni kuvuga ngo warakijijwe, hanyuma umuryango nawe turakurikiye urakizwe. Nyuma yaho jewe nakijijwe inyuma yabo bandi tuvukana, nakijijwe inyuma yabo bandi tuvukana, ariko ndashima Imana yo mu ijuru yuko nanje maze gukizwa. Hari ibintu birebire, harabona akirije umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza, hari abana b'umuryango nagiye mfasha gusenga, ngiye gufasha ndakiriza Yesu umwami n'umukiza, ubu barabandanije urugendo.
hari abandi ngenda nsanga mu bitaro nkabakiriza umwami n'umukiza mu bugingo bwabo bakava mu bitabo by'umukiro bagashira mu bitabo by'ubugingo. Ndabishima Imana yuko Imana yangiriye ubuntu, Imana impa kuyimenya kandi ayishimiye yuko ubu yangiriye neza. Novuga ibintu bitangaje cyane, ufise umunezero muri Kristo Yesu, hararyoshe muri Kristo Yesu, hari amahoro nabona umenga ari mu kaboregwe, ariko mfise amahoro arengeye ayo narizi. Urakoze cyane. Ni kuvuga ngo Imana yari ifise ko umugambi igomba kuzogukoresha mu gihe ngiki. Rero imbere y'uko turangiza, wobwira iki abasanzwe batarakizwa bataramenya Imana, bakiri mu kaboregwe no mu bindi byaha? Jewe icyo nababwira, muraza nkuko abakunzi ba TV bavuga Yesu TV, icyo nohanura nk'abantu bari mu miryango yanyu canke bari mu ishengero mwobahanura, canke abandi bose twoshobora gusengera, nuko twoshobora kubahanura yuko mw'isi umuntu akiri mw'isi abari mu muriro, kandi umuntu akiri mw'isi abari mu ntambara. Nuko umuntu ngaha mw'isi mu kaboregwe umuntu akwiye kuhava, kuko bitanezera Imana nta kintu na kimwe bimaze. Muri Yesu hararyoshe, muri Yesu niho haduha ubugingo budashira, muri Yesu novuga ko haruhura, ko ubu nararose urugiro. Kandi muri Yesu nagomba muce mumfasha ndababwire inyungu nabonye mu gusenga gatoya utaravugira ngaho. Ni ukuvuga abo batarakizwa, Yesu niwe ashobora kubamara inyota, babwire ko Yesu ashobora kubamara inyota. Ni koko Yesu Kristo niwe ashobora kumara inyota y'icyaha icyo ari cyo cyose. Yesu Kristo niwe ashobora kumara inyota y'ikintu icyo ari cyo cyose. Iyo umwambaje ugafukama, umwami wa Yesu Kristo arakugirira imbabazi, ukaba mu ntama ziwe. Rero akandi kajambo mfise nuko jewe noshima Imana yo mwijuru, yo yankuye mu kaboregwe. Ikintu kandi nogenda mpanura haba mu mantu zatandukanye, nuko ukuntu tuvuka aha, izi ntambara nyinshi tugwana, usanga turiko tugwana mu bitero vya 4e generation vy'abavyeyi bagendeyemwo, canke nabo ugasanga ni vy'abavyeyi babo bagendeyemwo, cyangwa ugasanga na mantuze ama generation de generation yagiye arahanahana, ugasanga turiko tugwanywa n'ingwara kanaka, ugasanga turiko tugwanywa n'ibitero kanaka. Kubw'ivyo rero twebwe nk'abantu bakijijwe turakwiye kumenya ngo dukwiye gusambuza ibya karande, dukwiye gusambuza ushobora kuzokumva abavuga Igifaransa n'abatakizi. Hariho 4e generation, generation zigenda zikurikirana, twovuga ngo iki mu Kirundi? urukurikirane. Nariko mvuga nti nka twebwe abantu basenga twamenye Imana, hari ibintu byinshi tubona bitugwanya, maze tukaba ntitunamenye n'ivyo ari byo, tukabona ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ugasanga ni ibintu bya karande biva ku bavyeyi cye, ku basokuru bacu, ku basogokuruza cye, ku basogokuruza canke ku bandi twagiye turakurikirana. Ugasanga ivyo bintu bisaba yuko ni ibintu dufatira umwanya munini wo kubisambuza, tukagira muri Yeremiya igice ca mbere ku murongo w'10 aravuga ngo ngo ndabahaye ubushobozi ku mahanga bwo guhonya, bwo gusangangura, bwo gukomvomvora no kurandura byose, ariko ngo tuce dubandanya tugire twubake kandi twongere duteragire. Rero twebwe nk'abantu bakijijwe dukwiye kumenya ngo hariho ibitero bibituzako biva ku bavyeyi, biva ku bavyeyi bacu cyangwa ku basogokuruza bacu, tukaba dukwiye kubiranduza. Urakoze. Kubakijijwe uravuze ijambo rikomeye ko bakwiye kuranduza ibyo bitero biva ku rukurikirane rw'imiryango, ariko nagomba ubwire abatarakizwa, cyane cyane ku bakijijwe, iyo bamaze gutahura Yesu Kristo, basenga Imana kugira ngo ibyo bitero by'urukurikirane rw'imiryango biranduke. Abatarakizwa nabo bahungire. Jewe ikintu nobwira umuntu atarakizwa nuko iyo ukurikiye Satani uba ukurikiye inzira y'amahonero, ariko iyo ukurikiye Yesu uba ukurikiye ubugingo budashira, tuzobaho ibihe byose mu munezero no mu mahoro. Rero umuntu atarakizwa no muhanura ngo aze kumugakiza, kuko mugakiza niho turonkera amahoro, niho turonkera ubuzima, niho turonkera umunezero. Novuga nti umuntu akiri mu isi
abakiri mu vyaha kandi ivyaha naho ntaho bidushitsa ataraho tujana mu kuzimu. Umuntu akiri mu isi aba akiri mu byaha, none ntabwo ari mu isi batari mu byaha. Novuga nti umuntu ari mu isi, nkoresheje umuntu akiri mu isi, noba ngombye kuvuga umuntu akigendera mu cyaha, agendera mu kaborego cyangwa mu bindi vyaha. Murakoze cyane, hano nagombye kudusobanura kugira ngo bazobyumva bazabitaho. Yego. Yesu aguhumuriza. Kandi ukongerako. Yego, ikindi nokongerako ni nk'ishimwe Imana yagiye inkorera ibitangaza maze gukizwa. Nasengera ngaha matinale ngishiki ni Bujumbura. Ivyo bihe ndavyibuka yuko cyaha mwariko murambaza mukozi w'Imana mumbwira muti mbega umuntu akiri muntuze mu cyaha wo muhanura gute. Je narumva inyota yo gusenga nkiboregwa, naraza gusenga matinale ngaha hantu, ariko sinashobora kugomba ko abantu bambona, wamenga ngomba kwinyegeza abantu kugira ngo ntibambone. Naraza ngasenga matinale nkicara hari inyuma, hanyuma ubwo nyine dusohotse nkaja nsohoka niruka kugira ngo abandi dusengana mu gitondo ntibambone, nanka kubona umengo bomenya kugira ngo hanyuma nibambona ndiko ndanywa inzoga umengo ndiko ndinyegeza. Naho sinigeze mbona yuko muga munyuma ndatahura yuko no muri protokole y'ijuru nta muntu numwe aza gusenga ngaha azoba hari. Ico gihe ndasubiza ubwenge inyuma ndiyumvira nti mbega none ko je ninyegeza abana b'abantu nkaba ntariko ninyegeza Imana, mbega igihe nicyashika hamwe byoshika ngapfa canke byoshika nkahura n'ikibazo kanaka ngapfa, mbega iyo Mana nzoba ndayinyegereje hehe? Murakoze cyane. Hariho nk'uko umaze kukivuga, hari abantu benshi bwa bundi bakora ibyaha binyegeje bakibaza ko Imana itaba. Ego. Imana ibona hose. Hari abantu bakora ibyaha binyegeje bakabona umengo bariko binyegeza abana b'abantu, ntibamenye ko hariho Imana ishobora kubibona vyose kandi izi vyose. Nibuka hari igihe kimwe Pasteur Dominique yigeze kumpa igikorwa cya mwishengero, ntiyarazi ubuzima bwanje ngene bumeze, yambona gutya bene data. Hari igihe abakristo umuraba gutya ntumenye uwo mukristo ngene agenda. Je Dominique yarambona mu rusengero yasanzwe anzi, hanyuma mpa igikorwa cyo kuba muri protokole ngaha mwishengero. Cyo gihe ambwira ngo Ferdinand, ngo ndagomba kuzodufasha kugira ngo uzohora uba muri protokole gufasha abandi kwicarika abantu. Ibyo bihe narondeye amajambo ndamuhenda, ndamubwira ngo jewe irevre ico gihe ni dimanche hari gihe twiga ahantu niga, hari gihe twiga dimanche, ariko icyo sico cyari gutuma ndeka kuja muri protokole. Uko je cyantuma ndeka kuja muri protokole kwari ukwibaza ngo mbega ni nakora umurimo w'Imana mwishengero kandi sanzwe mboshwe n'akaboregwe n'umuntu w'imboregwa bakazombona bizogenda gute. Ariko ubu maze gukizwa niho nagiye gusoma ijambo riri muri Yeremiya 48, niko muri Yeremiya 48 rivuga ngo aragowe umuntu yanjanjwa ku murimo w'Uhoraho, ngo aragowe umuntu yanjanjwa ku murimo w'Uhoraho, ngo aravumwe umuntu yanjanjwa ku murimo w'Uhoraho, ngo aravumwe umuntu yanka kuvisha inkota y'amaraso. Icyo kintu cyarasuye kunsinda, ndumva ni kumbe Mana ngirira imbabazi, naranjanjwe ku murimo wawe nahawe kumvuza uko nari mboshwe. Ariko nibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umisi utamenya byacu Imana yarayirengagije. Rero ndashima Imana yo mu ijuru, ndayishimiye cyane yakoze ibitangaza. Rero hari ikindi kintu nagomba gushima Imana yankoreye, hari inyungu nabonye mu gakiza. Ikintu cya mbere nabona inyungu ya mbere mu gakiza nuko nzi neza yuko ntashidikanya yuko mfise ubugingo budashira, ko nakurikiye Yesu kandi ntabangikanye. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri nuko muri Kristo Yesu hararuhura, hampaye amahoro. Ibyo bihe naba mu kaboregwe namana amaganya mu mutima wanje, bwaca ndiko ndaganya, ariko mfise amahoro, mfise umunezero, mfise amasezerano y'Imana yansezeraniye kubwo gusenga. Imana yangiriye neza, inyereka byinshi, kandi Imana yangiriye neza. Hari ingwara nasanzwe ngendana, je n'ingwaya amaso bene data, nagwaye amaso imyaka 10 ngwaye amaso. Muri Luka igice 8 ku murongo wa 40 haravuga ngo wa mugoye yaragwaye ubutinyanka, ngo ivyiwe yarabimariye ngo mu bavuzi ngo bitanga kwingemo. Je nanje nari imeze uko, ingwara y'amaso yari yaranyishe. Naragiye za Gitega, naragiye za Matana hafi yaho mvuka, naragiye zini Bujumbura heshi ndivuza amaso yari yarase kumva ko yaranyishe. Je nari nsanzwe mvuga nti none je bizogenda gute ku buzima bwanje mbona byanse. Umu grand frère wanje ntasanzwe ari narambwira ngo Ferdinand senga Imana igukwiza amaso, ngo nanje arankijije. Nari narasenze byaranse, ariko Imana ingirira ubuntu kubera je nari nsanzwe maze kwinjira mu byo masengesho. Nafashe gusenga cyane, mfata imyanya miremire, Imana yarangenderera, Imana ikanyiyereka. Narakunda mu byumba by'amasengesho cyane, amasengesho mu cyumba cy'amasengesho ambere ya bloc operatoire. Imana yankije ingwara nyinshi. Ndibuka ko ico gihe nagiye aha mu Nyakabigi wacu nta ve yari ihari, ariko ngenda muri ve muri katedrale. Ico gihe twari dusanzwe dufise umuvuga butumwa yari umuzungu araza kutwigisha, yatwigishije ku majambo yo kwizera.
hanyuma icyo gihe nanjye ndavuga ngo mana iri joro nyene Imana nishimye ndavuga ngo iri joro nanjye ndafashe kwizera. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo namenye kuri se w'imigisha ngo Imana yimura ibihe ngo rega sinzokurekura. Wa mugore yaragwaye, wa mugore ngo yaragwaye ngo yamukoze ko arakira. Barutimayo ngo nawe yamusanze wamukora harabona ngo nanjye mwamuko nkubonye ndizera biremera. Imana nishimye. Iryo joro nyene nanjye nari maze imyaka 10 irenga ngo y'amaso, ariko ndavuga ngo mana iri joro ndizeye kandi biremera. Iryo joro nyene Imana irankiza amaso. Subi inyuma gatoya aho inyuma yaho iyo ve yaba nkashankira nari nagiye muri scanner barampima bantora ingwara nyinshi bampantuze facture nini ya cyane. Iyo facture nini ya cyane ndayiraba ayo maso yari yavuye ku maso asanzwe yimukiye ku manere. Hanyuma Imana yo mwijuru ico cy'amaso ibiragikuyemwo ayo manere ntabwo yanajanye kwa muganga. Ubyumve mukozi w'Imana, ntabwo nigeze nja kwa muganga, barayampimye gusa hanyuma Imana ingira deliverance ndakira muri Yesu biremera. Ayo maso abaravuye Imana nishimye. Hari iyo facture bari bampaye kwa muganga, jewe hariko ingwara nyinshi nari nsanzwe ngwaye aho nari nkiri mu kaborego, nari nsanzwe ngwaye ingwara zo kuribwa munda, naribwa munda cyane nkamererwa nabi. Abantu twari tukiboregwana nkiboregwa nkigwa iyo ngwara yo kuribwa munda barambwira ngo bazonjane ngo za Kamenge kundabisha ko amashano, nkababwira nti je sinzokwiyanduza. Ico gihe ndavyibuka je navuze nti je siniyanduza, nameze nka Daniel yase kwihumanisha indya z'ibwami. Ariko maze gukizwa neza nkava mu kaboregwe, Imana yangiriye neza irangira deliverance ya ngwara yo munda y'uburibwe irahera. Nahitanye abakozi b'Imana bo ngaha muri Anglikane baramfasha, witwa Arsene na Didas, abakozi b'Imana nibo bamfashije gusenga. Wa mudayimoni mubi njya munda arahera. Uwo mudayimoni mubi yaranjya munda, nigeze kuja ku mudokiteri yitwa Gikoro, barandaba barabura ibintu ivyo ari byo, barandukika kuri maison medicale. Ariko ndavuga ngo jewe ibintu byo kuja kwa muganga ndabihevye, sinjayo kuri maison medicale, sinagiyeyo. Imana niyo yanyikirije. Hari n'izindi ngwara zose nari mfise, izo bari bampimye ngaha munda naraka kujya kurubeya nkumva nakamunda umuriro nkaka nk'umuriro. Ariko bene data Imana ingira deliverance, izo ngwara zose yarazirangije. Ubufise amahoro, ubu ndakomeye meze neza muri Kristo Yesu. Kristo Yesu turetse ko atanga amahoro agatanga n'ubugingo budashira, naha mwisi aravura. Ba Petero bariko barabaza, nasomye ijambo rivuga ba Petero ngo bariko barabaza Yesu, none Yesu twe twagukurikiye ngo tuzoronka iki? Arababwira ngo mukiri ngaha no mwisi nyene ntimuzogenda mutabishumbushije. Rero nanje no ngaha mwisi nyene turetse yuko uri muri Kristo Yesu, inyungu yo kuba muri Kristo Yesu tuzoronka ubugingo budashira, tukaba mu buzima bwo kunezerwa bwo mu buzima bwo muri Kristo Yesu. No ngaha mwisi nyene turaharonkera ingororano. Imana nishimwe cyane. Yesu aguhezagire. Kandi novuga yuko ikindi kintu nokongerako, yo ukora ibikorwa by'Imana Imana iraguhemba. Jewe igihe bari bampaye amafagitire naramaze gukizwa, bakampaye amafagitire ngwaye. Ico gihe bampaye facture nini nkuye muri scanner. Ico gihe nari nsanzwe nja gukora nivyo n'ubu ndacyabikora byo kujya kuraba abagwaye mu bitaro, nkaraba abagwaye mu bitaro nkabasengera. Ibyo bintu turabikora n'undi mu jene, tukagera tukabasengera, tukabakiriza Yesu n'umwami n'umukiza, hanyuma tukabafasha mu buryo dusanzwe turonse, hanyuma tukanabasengera tukabakiriza Yesu n'umwami n'umukiza. Ico gihe narose iyo facture nini yo muri scanner y'ingwara ngwaye, nsanzwe uwo munsi nja mu bitaro. Ariko ndavuga ngo umurimo wa data sindeka kuja kuwukora nubwo bimeze gutya, kandi sinigeze ncika intege ngo nuko meze nabi, ngo nuko ngwaye, ngo nuko bampaye amafagitire manini. Narizeye nigira kwikorera umurimo w'Imana nkuko nsanzwe ndawukora, hanyuma nanje Imana yo mwijuru irampemba, iramvura, ata amafaranga ngiye gutanga. Kandi nshima Imana yo mwijuru. Nyuma nanje ikintu naciye mvuga nti Imana rero ko je nanje sanzwe mbona yuko uri Imana igira neza kandi kiza, naciye mvuga nti aya mafaranga nari kujana gutanga mu ibi bintu byose bampaye muri scanner, nubwo ntashe kuyatanga yose, reka mfatemwo kereke monta ingana kunuku, hanyuma nje kuyatanga yubake umurimo w'Imana. Kandi narabikoze. Shima Imana yo mwijuru ko ayo mahera nari kujya gutanga mu ngwara nayatanze, akaba yubatse yaterere mu kintu c'Imana. Nzoguma mbona Imana nibere gwishimye. Watanze ishimwe. Natanze ishimwe, nabwiye Imana nti Imana ya mafaranga nari kujya gutanga nubwo ntayarose yose, nari kujya gutanga kugira ngo ndayajane kwa muganga mwe amafagitira ngana gutya bampaye mu maskanere, reka nze ndayatanga kuri umurimo wawe. Yesu aguhezagire. Amen. Ndagushimiye ku kiganiro cyiza umpaye cy'intahe. Hanyuma nagomba usengera abakiri mu byaha, kurangiza usengera abakiri mu byaha kugira ngo Yesu abiyereke, n'abarwayi basengere kugira ngo Yesu abiyereke. Hanyuma ndaguhaye ikaze. Mana data
urera kandi uragororotse ubereye amashimwe. Uri ndiho, uri El Shaddai, uri Adonai, uri Alpha na Omega. Ndavuze ubukuru bwawe, ndavuze ubunini bwawe, ndavuze inkomezi zawe. Uri nyene icubahiro ni icawe ubwawe n'abamarayika ntaho mugisangiye. Uzi byose, ushoboye byose, uri databuja ubereye amashimwe. Ndagushimiye ko wangiriye neza ukankura Mwami Yesu Kristo mu gitabo cy'irimbukiro ukanshira mu gitabo cy'ubugingo. Ndagushimiye ko imigabo n'imigambi ya Satani yasambutse ariko imigabo n'imigambi yawe ikamamara. Ndagushimiye ko uri Imana izi byose ishoboye byose. Ndagushimiye ko uri Imana iturebera kure. Mana ndaje kugushimira ukuntu wangiriye neza data ukankiza ivya karande byari bimboshe, ivya 4e generation, ivyari biboshe abavyeyi banje, ivyari biboshe abavukanyi banje. Mana twari tuboshwe n'akaboregwe, twari tuboshwe data buje wo mwijuru n'akaboregwe. Mana mbere data buje wo mwijuru harageze ibihe gitandara kizima Mwami ngomba gupfa kubw'ivyo bitero biva ku bavyeyi banje, maze data uranyiyereka ungirira neza Mwami. Uzi kurinda Mwami Yesu, warandinze cyagihe gitandara kizima ndagongwa kumvo z'akaboregwa ariko sinapfuye. None Mana ndagushimiye nje kugushima ku neza yawe ku rukundo rwawe. None Mana nonge kukwereka gitandara kizima bakiri mwisi abakiri mu vyaha Mwami, haraboshwe n'akaboregwe, haraboshwe n'ivya 4e generation. Bagirire neza gitandara kizima Mwami, bagirire neza, bagarukane kuri wowe data buja, reka ikuboko kwawe kw'iburyo Mwami kubaramire. Reka data Mwami bagarukane kuri wowe Mwami, harabo Satani yanyaze Mana. Mbese data hari n'abahora kuri wewe ariko data Satani yanyaze inkomezi abasubiza mu vyisi, abasubiza mu kaboregwe, abasubiza mu vyaha. Reka data mu izina Yesu bagirire neza bakugarukeko. Imigabo n'imigambi yawe Mami ya mamare, ubwiza bwawe bushigwe hejuru Mwami. Nakweretse data buje mu ijuru bakiri mwisi, bagarukane kuri wewe data buje mu ijuru, babona ubwiza bwawe Mwami. Maze data ndakweretse gitandara kizima Mwami, nabakwakiriye nk'umwami n'umukiza, bagirire neza gitandara kizima. Mana ndagushima kumuwanyivurira, kumuwangirira operation Mwami. Ivyuma by'amasengesho byambere bloque operatoire yanje ntabwo yabaye yo kwa muganga ariko yabaye ku mavi niho biva Mwami. Ndagushimiye ko wangiriye neza, maze uranyivurira gitandara kizima. Ndagushima ko ari udogiteri mukuru. None Mana gendera abagwaye, harabagukorera gitandara kizima Mwami Yesu. Mana data bakinganijwe n'ingwara, bagenderere gitandara kizima, bagenderere gitandara kizima. Reka data mu izina rya Yesu, rega wa mugore yaragwaye Mana ngo harabari baje kukubanda Yesu ariko ngo wewe yagukozeko, maze arizera biremera. Reka data mu izina rya Yesu Kristo data intama zawe gitandara kizima zizere vyemere. Harabagwaye Mwami Yesu, harabagwaye ingwara bibaza ngo ntizokira. Iwawe nta kidashoboka Mwami, ushoboye byose, uzi byose Mwami. Uri nteture ndabizi kandi urumugira neza. Uri Jehova Rafa, uri Imana ikiza, ni ufise ijambo rya nyuma. Reka data ugendagendera abantu bawe Mwami, kugira ngo data wiheshe icubahiro n'inkomezi biva kuri wewe bituboneke ko ni mwa rya zina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen.